Turabaramukije cyane bene data bakunzi b'ikiganiro Igitondo gishasha. Amahoro y'Imana niyo tubipfurije mu byanyu no mu banyu. Turabaye ikaze muri kino kiganiro cyacu Igitondo gishasha cuno munsi gisanzwe gitungana kandi kikongera kigashikazwa na jewe Jean Imana irambona mubona ntaramanye namwe. Ndafise amajambo ngomba ko dusangira nkuko mubibona kumbure ku maekaya ngendanwa zanyu. Ni amajambo tugomba dukore muri zino ndirimbo zo guhimbaza Imana. Naravuze muri ibiganiro byarenganye kwiza indirimbo zabaye indirimbo z'umugisha, zandeze, zankujije, zangijije aho ngeze, zamfashije bitare bike mu buzima bwanje bwa misi yose. Naziteramiye ko nabene data inshuro nyinshi. Rero nukuvuga namwe mu majambo mazima nabonye yamfashije kandi afasha abantu bari mu rugendo. Dusomerera amajambo abonekana mu ndirimbo y'155 muri zino ndirimbo zo guhimbaza Imana mu Kirundi. Ni indirimbo bashize mu mugwi w'indirimbo zitongo, ni indirimbo zivuga ku rukundo. Hanyuma rero aya majambo avuga ngo igitero ca mbere kivuga ngo ndatangara nshitse imbere y'umunyanazareti, nibaza ntangaye cyane icamunkundishije. Igitero cya kabiri kivuga ngo ni kubwanje yasenze ati ntibibe nk'uko ngomba, ibyiwe sivyo byamwishe, ni ibyaha byanje gusa. Igitero cya gatatu kivuga ngo nibuka ingene yabize urwuya nk'amaraso, ibyo byabaye kubwanje ryajura Getsemane. Igitero cya kane kivuga ngo yikoreye ibyanje byaha abihindura ibyiwe, naho we ataco yakoze byose yarabizize. Igitero ca nyuma kivuga ngo yangiriye mu gishingo ngo nze nkiri urwo rupfu, ninaja mu ijuru naho nzatura uko yankunze. Imana yacu nihimbazwe. Dusozerere rero ku majambo ari mu citabirizo. Murazi ko indirimba kenshi usanga baririmba igitero kimwe bagaca bashishamo intu z'icitabirizo, bakaririmba igitero ca kabiri bagaca bashiramo n'icitabirizo. None rero dusozerere mu gusoma no majambo agize ino ndirimbo kuri kino citabirizo. Twumva ingene yavuze ngo uno muririmbyi yavuze ngo nigitangaza niyo ndirimbo yanje, nigitangaza yuko Yesu yankunze atyo. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro Igitondo gishasha cuno munsi, nano majambo ngomba ko dusengerako, nano majambo ngomba ko dusangira. Tugerageje kuraba ibi bintu uyu muririmbyi yavuze ko muri no ndirimbo yiwe yari karavuga cane ngo ku rukundo rw'umucunguzi wiwe. Ngaha mu ijambo ry'umutwe mu Congereza baretse ngo my Savior's love, urukundo rw'umucunguzi. Imana yacu nishimwe, urukundo rw'umucunguzi wanje. Uyu muririmbyi rero yarazanwe no kuririmba ku rukundo rw'umucunguzi wiwe. Rero avuze ibitari bike mugabo kandi avuga ashimangira yuko ari gitangaza. Indirimbo yiwe yayise yuko ari gitangaza, ashimikiye ku majambo yerekana yuko ari gitangaza. Kuko no gutangura yatanguye avuga yuko ngo atangaye. Mu gitero ca mbere yavuze ngo ndatangara nshitse imbere y'umunyanazareti, nibaza ntangaye cyane camunkundishije. Imana yacu nishimwe. Uyu muririmbyi birabonekana yuko bwari ubugingo bwiwe bw'inyuma yo gukizwa, inyuma yo kwihana, amaze kuba barirwa ivyaha, amaze gutahuzwa ivyaha yakoze, amaze gutahuzwa agaciro ko gucungurwa kwiwe, amaze gutahura ikimazi c'amaraso ya Yesu yamusesekeye, yasesetse ku bwiwe, amaze gutahura uburemere bw'ivyaha yagirizwa, byamutsindisha imbere y'Imana, byamucira urubanza, byari gutuma atajambagira imbere y'Imana. Amaze kubona neza ingene habayeho umucunguzi, kandi uyo mucunguzi akamucungura ku buntu, akamucungura atakiguzi.
ikiguzi arinze kumusaba. Imana yacu nihimbazwe, akamucunga novuga mbere ngo atana ahantu na hamwe bazinanye. Iyo bari bafise ahantu bazinanye, kumbure barakuranye, kumbure bararukanye, bariganye, barakoranye ku kazi mu myaka yakahise kiwe, yari guhava akagobeka bakavuga ngo kubera ko yari umugenzi, yari twarakuranye, yari uwo mu rungano rw'iwanje, yari umupromotionere w'iwanje, wamengo hari guhava haboneka impamvu yumvikana. Ariko uyu muririmbyi yerekana ko yatangajwe, ngo yatangaye ashitse imbere y'umunyanazareti, ngo yibaza atangaye cyane icamumukundishije. Ariyumviye ati ni iki catumye nkunda urukundo rungana gutya? Ni iki catumye jewe yambonye mwiki, yankundiye iki? Ko nari uwo gupfa rubi, ko nari umunyavyaha ruhebwa, ko jewe ivyaha narakoze byari ibyaha bincira urubanza rwo gupfa rubi. Mbega ni iki camunkundishije ngo yumva aratangaye kubona urukundo rungana gutyo, kubona urukundo ruhebuje? Twama tubona mu buzima bwacu bwa misi yose ingene kumbure haba bakundana, ariko bagahemukiranira, bagakomeretsanya, bakababazanya, bakavugana ko amajambo mabi, bakabwirana nabi, umwe akambika ibara mugenzi we, kandi barigeze kuba kumbure ngira ngo novuga ngo bitana, bahamagarana amazina y'urukundo ngira ngo rumwe rutigeze kuboneka kwisi. Kubera ko urukundo rw'abantu rurahera, urukundo rw'abantu rurahinduka. Ariko uyu muririmbyi aravuga ngo urukundo yankunze jewe ndatangara, ntangazwa n'ingene yankunze, nkumva sinahura icamunkundishije. Kubera urukundo yankunze, ntigwari urukundo rufise profi, ntigwari urukundo afise ivyo amprofitako, ntigwari urukundo afise ivyo ariko arandonderako, ariko rwabaye urukundo rudaharanira inyungu ziwe bwite zindi, ahubwo ni jewe ndabifisemwo inyungu. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, rero burya nagomba ngo munyemere tubihindukize, tubivuge ko gatoya mugabo muri novuga ngo ino arrangement jewe nabitahuyemwo, aho ngomba kurabira hamwe namwe ibintu bishika kuri 4 yavuzemwo vyerekana ingene yatangaye. Icambere tugisanga ngaha mu gitero ca 3, yavuze ngo yabize urwuya nk'amaraso Imana yacu, ngo kubwanje Imana yacu nihimbaza. Mu gitero ca 3 bavuga ngo nibuka ingene yabize urwuya nk'amaraso, ivyo vyabaye kubwanje ryajo rigetsemana, Imana yacu nishimwe. Nibuka ingene yabize, ndondera muri ijambo rivuga ngo yabize urwuya nk'amaraso kubwanje. Iri jambo ni rimwe mu majambo yerekanye, ni iryungane rimwe mu mungane yavuze, ariko aramedita, ariko arazirikana, ariko ariyumvira kuri runo rukundo umunyanazareti yamukunze, kuri runo rukundo umucunguzi wiwe yamukunze. Akavuga ngo urukundo rw'umucunguzi wanje rurantangaza iyo ndagwiyumviriye ko nshitse imbere y'umunyanazareti, nshitse ku musaraba, maze gukizwa, maze gutahura ivyo narimwo, maze gutahura ububi bwanje, maze gutahura ivyo nagendeyemo, uburemere byari bifise. Ngeze imbere y'umunyanazareti numva ntangaye, nibaza icamunkundishije. Imana yacu nihimbazwe. Muri bino rero avuga ko byamutangaje, avuze ngo yarabize urwuya rw'amaraso mu kunyereka urukundo rwiwe, uyu mucunguzi wanje ariwe Yesu Kristo, rwamuteye kwemera kubira urwuya rumeze nk'amaraso. Abakunda gusoma Bibiliya kumbure aya majambo muca muyabona,
hariya mu butumwa bwiza bwa Matayo no mu butumwa bwiza butandukanye buvuga kuri Yesu, ingene ngo yabize ngo uguya ngo ibitonyanga by'icu yaciwe ngo byatonyaga kujya kw'amaraso, yabize icuya gisa n'amaraso. Ibyo ni ibintu novuga ngo tudahora tubona mu buzima bwacu bwa misi yose, umuntu aha biri icuya kugeza abiri icuya kivanze n'amaraso cyangwa se kimeze nk'amaraso, ibyo kumbure bifise iyindi nsiguro yabyo. Ariko mugabo n'aya majambo yake aravuga yabize urwuya ngo nk'amaraso ku bwanje, uyu mucunguzi wanje ndatangara shitsi imbere yiwe ngasanga yemeye kubira urwuya rumeze nk'amaraso ku bwanje kugira ngo ancungure ryajo rigetsemane, ca gihe ariko arancungura, ca gihe yaragiye kumfira ku musaraba, yaremeye muri ryajo rigetsemane abira urwuya nk'amaraso, ngo ivyo vyabaye ku bwanje. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro Igitondo gishasha cuno musi, sinzi nawe ko wohora ufata umwanya ukiyumvira kuri bino, ukiyumvira ku gaciro k'urukundo umwami Yesu yagukunda, umucunguzi wacu Yesu Kristo yagukunze. Hari umuririmbyi yaririmbye avuga ngo nzama nsaba mwemu yera ngo angendeze imbere ibyo Yesu yangorewe, ngo kuko birarengereje cyane. Hanavuga ngo bingarura ntarazimira, bingarurira hafi ntaraja mu byaha. Iyo nibutse ibyo Yesu yangorewe, iyo nibutse amagorwa Yesu yagowe ku bwanje, ca numva bingaruriye hafi. Naho noba nagomba gucumura, simba ngicumuye, Imana yacu nitutabare bene data. Namuririmbye rero ngaha nkuko navuze muri bino bintu bine bikuru ngaha nabonye muri ino ndirimbo. Iki cambere rero tubonye ko yavuze ingene Yesu Kristo umucunguzi wiwe yabize urwuya rumeze nk'amaraso ryajo rigetsemane. Ca kabiri tugisanga muri kino gitero ca kane, aho yavuze ngo uyu Yesu Kristo umucunguzi wiwe ngo yikoreye ibyaha abihindura ivyiwe, yikoreye ivyanje vyaha abihindura ivyiwe. Imana yacu nihimbazwe. Mwe muririmbyi ariko aravuga ngo numva ntangaye ngeze imbere y'umunyanazareti, nshitse imbere yiwe numva ntangaye, kuko nsanze yikoreye ivyanje ibyaha nacumuye, ibyo nakoze yaravyikoreye abihindura ivyiwe, kugira ngo igihano kintsindisha we waba ari wakironka, igihano contsindishije cotumye mpfa rubi abe ariwe akironka mu gishingo canje. Ntangazwa n'urukundo rw'umucunguzi wanje, ingene yemeye akikorera ivyanje vyaha akabihindura ivyiwe. Imana yacu nihimbazwe. Yumvira umuririmbyi nawe ariko aririmba abwira bene data, aririmba avuga ngo ntangazwa n'ukuntu umunyanazareti yemeye akikorera ivyanje vyaha. Bene data, hano rifise ivyaha vyonciriye ubwo gupfa, ariko habonetse umucunguzi aremera aravyikorera abihindura ivyiwe, kugira ngo simbe ngipfuye rubi. Imana yacu nihimbazwe. Ya majambo tubona hariya muri Yohana 3:16 avuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazopfe rubi, ahubwo ahabwe ubugingo budashira. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro Igitondo gishasha cuno musi, turabe rero kumbura ijambo rya gatatu imbere ko duhava tugaruka kuraba rero irya kane. Hama rero duhave dusozera dusenga Imana, kuko n'umwanya nawe nyene ntuhagaze uriko uragenda. Yavuze rero ikintu ca gatatu, yavuze ngo yangiriye mu gishingo
ngo nze nk'urwo rupfu. Imana yacu nihimbazwe. Bimwe mu bintu byamutangaje uyu muntu ariko ariyumvira umunyanazareti ageze ku musaraba amaze gukizwa, amaso yiwe agahumuka akabona ibyaha yagendeyemwo, yavuze ngo yangire umucunguzi wanje Yesu Kristo yangiriye mu gishingo kugira ngo nzokire urwo rupfu rwompitanye kubw'ibyaha nakoze. Imana yacu nihimbazwe. Birumvikana neza ko yari yamaze gutahura uburemere n'ingaruka mbi cyangwa se igihano ibyaha yakoze byari bigiye kuzomuzanira, byari bigiye kuzomushikanamwo. Ariko mugabo acanezerezwa nuko habayeho urukundo rwo mu mutima w'umucunguzi wiwe rwatumye uyu mucunguzi aja mu gishingo c'uyu muririmbyi akiri umunyabyaha, hanyuma nawe uyu muririmbyi mu gishingo co gupfa ngo wewe ahubwo acahabwa kuzokira urwo rupfu. Imana yacu nihimbazwe. Ndumva neza yari yageze ku rundi rwego, kandi na wewe hamwe wovyiyumvira ugashika kuri no rugero rw'uno muririmbyi, wosanga ibi yaririmba atarira busema, ivyo yavuga vyari vyo kandi vyarumvikana. Uharuye ivyaha wagenderamwo ca gihe utari bwakizwe, ukiri umubeshi, ukiri umusambanyi, ukiri umwicanyi, ucuzuyemwo inzigo, ucuzuyemwo urwanko, ucuzuyemwo amacakubiri, wewe urazi ububi nawe wari ufise ubwari bwe n'ingene bwari bumeze, ingene warenganya abandi. Ariko mugabo haboneka uwemera kuja mu gishingo cawe, arapfa mu gishingo cawe kugira ngo nawe uhabwe ukudapfa, uhabwe ubugingo budashira buzanana mu kumwizera uwo mucunguzi. Imana yacu nihimbazwe. No muririmbyi rero yavuze ngo yangiriye mu gishingo. Bene data, umucunguzi wanje urukundo rwiwe rwamuteye kungira mu gishingo kugira ngo nzokire urwo rupfu. Ubu singipfuye ukundi. Dosiye yanje yari yanditswe ko ngo mwice, ariko Yesu umucunguzi wanje yaraja yihindura ukundi kugira ngo simbe ngipfuye rubi. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro Igitondo gishasha, tugomba turaba ijambo rya nyuma. Mano majambo ane nayo tuyikure mu murongo wa kabiri cyangwa se mu gitero ca kabiri muri verse ya kabiri. Yavuze ngo ivyiwe sivyo vyamwishe, ni ibyaha vyanje gusa. Yarapfuye uyu mucunguzi mvuga, yapfuye mu gishingo canje kugira ngo nzokire urupfu rubi. Ivyiwe sivyo vyamwishe. Mwohava mwiyumvira ngo yari umunyabyaha, ariko ntiyari umunyabyaha. Ibyaha vyari ivyanje, ivyamwishe ni ibyaha vyanje. Imishishaguye niko hano yavuga ngo niyo idukiza. Igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we, ariko abantu bobo ngo bamwiyumviriye nk'uwakubiswe n'Imana, wakicurikirizwa n'akabondo. Imana yacu nidutabare. Ngo ariko nukuri ni zacu nimba yishizeko, ni yacu mibabaro yikoreye. Naho riho bibaza kumengo ni Imana yamushishaguye, naho riho bamwibaza kw'ibindi, ariko ivyiwe sivyo vyamwishe, ni ibyaha vyanje gusa byamwishe. Hanyuma rero twabonye aririmbye rero igicitaro avuga ngo nigitangaza, nigitangaza niyo ndirimbo yanje, nigitangaza, nigitangaza yuko Yesu yankunze atyo. Bene data, nano majambo twariko turasangira muri ino ndirimbo. Uyu muririmbyi yaramedise, uyu muririmbyi yiyumviriye ku rukundo umucunguzi wiwe yamukunze, kandi niryo jambo ngomba ko dusengerako. Nagomba ngurabe mbega uracaha agaciro kangana iki urukundo rw'umucunguzi? Ibyaha byawe nibyo vyatumye abambwa ku musaraba,
aremera apfa urupfu rw'agashinyaguro, aremera yikorera ibyaha byawe, aremera aja mu gishingo cyawe ngo uzokire urupfu. Ibyawe nibyo byamuhitanye, nibyo byamwishe, ariko Imana ishimwe ko ibyo byose yabigize kugira ngo uzoronke ubugingo, kandi ubugingo buronke busagutse. Ariko mugabo muri ino minsi birashoboka yuko naho wari wararonse iby'umuco wowe waramaze gusubira kubivamo, kuko indirimbo yindi ngaho muri kino gitabo ivuga ngo abaronse iby'umuco maze bakabivamo ngo bongera kumubamba hibonekeza Imana yacu nidutabare. Muri ino minsi birashoboka yuko naho wari waragiye imbabazi z'Imana wowe warasubiye muri bya bindi, ugasanga waramaze kwibagira aho imbabazi z'uyu mucunguzi zagukuye, ukaba wamaze gusubira mu bitagira ikimazi. Ariko mugabo, iri jambo ritumbereye wewe ngo nawe uzirikane urupfu rw'agashinyaguro umucunguzi wacu yagupfiriye, hanyuma ugaruke mu rukundo rwiwe, ugaruke mu ruhongore. Hanyuma nawe kumbure utarasubira inyuma, ariko uri kuravyibagira bikaba bitagifise agaciro muri wewe, naguhamagira gusubira kubiha umwanya, kubiha agaciro, kubona ko bifise uburemere, kugira ngo kumbure bigufashe gushishikara kumukunda. Nabwiye ko ari indirimbo ivuga ngo inzamasaba ibyo nzamasaba mwemu yera ngo angendeze imbere ibyo Yesu yangoriwe, kuko ngo birangarura nkiri hafi. Imana yacu nidutabare. None tuma dusenga Imana. Mbega wumva ukiri muri uno mugwi w'abantu bamedita, biyumvira ku rukundo bakunzwe n'umwami w'abami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo, hanyuma bakavuga ngo ntangajwe na buno buntu bw'Imana, ntangajwe n'ingene yankunze. Mbega yemwe ni igiki camunkundishije? Uhora wumva bigusubizamwo intege, uhora wumva bituma worushiriza kumukorera, uhora wumva bituma worushiriza kumwubaha. Mbega ubwo biracagufasha kumwubaha, guca bugufi, gukora ibyiza nk'uko bigomba ko nawe ubikora? Sinzi ingene bimeze, mugabo birashoboka yuko uru rukundo utakiruzirikana, ko utakiruha agaciro. Ariko mugabo Imana igomba ko ruha agaciro. Hari umucunguzi yagupfiriye, uwo niwe nariza abona kukubwira ngo urabe neza yuko ukigendera mu rukundo rwiwe. Nimba bitameze gutyo naho umubwire ngo mwami Yesu, ndihanye, mbabarira, erega agaciro k'imbabazi zawe no gucungurwa wancunguye sigaye ndabifata ibisanzwe. Niyo mpamvu nasubiye mu ntege, nasubiye mu byaha. Ariko mbabarira bwa bundi wapfuye mu gishingo canje, kandi atanu namwe tuzinanye. Ni kubw'urukundo wankunze, ni kubw'imbabazi zawe wabonye ngiye gupfira mu byaha, uca wemera kuza kuncungura, uncungurira uvuga ku musaraba, ungira mu gishingo, upfa mu gishingo canje. None rero nanje ndemeye kugaruka, imbabazi zawe zimboneke ko, kandi Imana ikibikora, ikikweza, ikigutunganya, ikikwemera. Nuko nano majambo rero dusenge n'abahigwe abantu urukundo rw'umucunguzi bakiruha agaciro, bakirugenderamwo, kuko abantu bazobana na Yesu umucunguzi wabo. Uko yavuze ngo muhira kwa data hari amazu menshi, iyaba atarahari ndabibabwiye. Ariko mugabo kubera hari, ngiye kubategurira hanyu, kugira ngo aho nzoba ndi namwe bariho muzoba. Azogaruka rero, kandi niyagaruka azojana abashishikaye guha agaciro ugucungurwa kwabo, bikabafasha kwirinda no kwiyubara ngo ntibasubire gukora ibyaha. Igituma usigaye bikora bikoroha, ukabona umengo nibisanzwe, igituma ibyaha bisigaye bikuryohera, ukamengo nta ngorane wo bigotomera nk'ugotomera ubuyi buri mu isukari, ukamva umengo wo bigotomera nk'ugotomera ubuki. Yewe ni kubera yuko uburemere n'agaciro by'urukundo rw'umucunguzi byagabanutse muri we. Ariko mugabo ico mugahindukira, ico mukagaruka, ugasubira ugaha agaciro urukundo rw'umucunguzi wawe yagucunguye. Kandi nico akwipfuza ko agomba kugaruka. Dusenga Imana naho butaha
mu kiganiro igitondo gishasha cy'ubutaha. Wewe kumva dukurikiranye irya mbere canke nawe udukurikiranye wari usanzwe dukurikirana mugabo ukaba utari bwacu kuri subscribe canke kuri s'abone, tuguhaye ikaze kugira ngo bikore udushigikire wiyaboneshe kuri runo rubuga kugira ngo ibiganiro byose dushizeko uzohora ucuronka message kumenyesha yuko hariho video twashizeko, kuko iyo utabikoze usanga video ugiye kuzibona zimaze kwigiye, ugasanga rero ntugiye uraronka umwanya ku mwanya canke se umunsi ku munsi bino biganiro byacu. None rero birafise inyungu cyane kwiyabonesha haba kuri wewe no kuri twebwe, kuko natwe bidutera intege bikatwereka yuko tudatamba twirorera, dufise abantu bakurikirana bino biganiro kandi bariko baratera bagwira ibisigari, ico tumenyesha, ico dukebura, ico duhanura, iciyumviro canke n'umutwaro ushobora kudutura, ushobora kushira muri commentaire cyangwa ukaraba nimero zacu dukoresha muri WhatsApp aho muri description canke se mu mwidondoro wa runo rubuga. Uravye mu mwidondoro urabona inimero zacu ziba ziriyo. Reka dusenge Imana, turagushimiye Mwami Yesu, tugukengurukiye cyane kugana amajambo mazima twumvise. None rero umuntu wese yakurikiranye agasanga yarasuye nyuma, yasuye mu byaha bya bindi wari wamukijije, bya bindi wari wamukuyemwo, agasanga yamaze kubisubiramo, akaba abonye neza kandi akaba atahuye yuko igituma yabisubiyemwo ari kubera yuko urukundo n'imbabazi wamugiriye byatakaje uburemere n'agaciro mu mutima wiwe, hanyuma akaba yemeye kuvuga ngo Mana mbabarira, ndakwinginze ngo mugwize ko imbabazi ungeze umutunganye, hanyuma ushishikare kubana nawe. Ibyo goma bishishikare kubana n'abantu bakunzi bakino kiganiro igitondo gishasha, ubagirire neza bagiye kwirirwa, umuntu wese umuzigamire mu bikorwa byiwe bya misi yose kandi babere inyishu, ubishure ku mitwaro bafise bagusenga bagusaba mu izina ryawe gira Kristo, no tubisabye tuvyizeye, amen.